Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye aha ni kuri Sky Media Burundi ani ubufatanye bwa Iwacu Top TV uno munsi twatwishikiye ngaha ku bukwe bwa Nibaruta Abubakar icamamare cyacu tatugiye mu masinema icamamare cyacu cyagiye kiratugera no mu makomedi menshi uno munsi twaje kumushigikira bakunzi ba Sky Media Burundi rero iki kiganiro nakantu tuzaturacisha naho mwa mudukeneye mukaduhamagara mu nimba rubanza ushaka ko twobicishamo tukaza tukabaza abageni nimba ari nibi kugira ngo souvenir yawe ntuzozorinda kubika muri flash cyangwa giriki wandika gusa urubanza rwa mazina yiwawe washakinga ukabona ati ibibanza bwanje byari bimeze gute twaganire ku munsi ubugenije n'umukemwe umufasha banje byari byifashe gute nivyo tuje gukorera kuri Nibaruta Abubakar ngira ngo murabona hari urabona ko imodoka hari ishagije ni nayo tugiye kugira ngo tube turamubaza rimwe na kabiri atubwire ukuntu yiyumva atubwire urubanza mbega byari byifashe gute mbega niki cyamugoye kugira ngo we n'umufasha we bashike kuri ino ntambwe naco twaje uno munsi kugira ngo tumenye ubuzima bwabo mu rukundo rwabo rwagiye rugenda gute ntucikana kino kiganiro ko nazi ko kiriza kuryohera cyane Sirtu kuba kubanuze kuba kubasore no ku nkumi bimurazi ko bashi bakunda gutinya no kurongora twagiye ngira ngo murayibona nkuko murabona imbere ya kamera zanyu uko urabona ko hari abantu baberewe cyane kandi urabona ko hari igikorwa baraye bakuze no munsi gishimishije cyane kandi babicarisa abantu benshi cyane urabona ko ibintu byaryoshe twaje no munsi n'umustar wacu twaje no munsi kugira tumubaze imwe na bibiri ko byatumye no munsi bagira ibintu byabafashije kugira ngo uyu munsi wawushikeko. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh. Urameze neza? Turashima. Yego. Umunezero kuri urisora ko umunezero no munsi ufise wimva gute? Muri make uyu munsi ndaryohewe kuko no munsi narindindiriye umwanya muremure cyane narifuje kuba none alhamdulillah Imana irafashije ndawugezeko. Okay, niba ushobora kugira akazina kawe nk'abari ko baragukurikirana. Nitwa Nibaruta Abubakar. Nibaruta Abubakar. Twatumenyere mu bintu byinshi ariko no munsi kandi twivuga ko. Okay, Nibaruta Bad J. Uno munsi ufise umunsi udasanzwe. Mbega utubwira nibihe bintu byabaye nk'abakunzi bawe ibintu byabaye wibuka byatumye byakugoye kugira ngo wemererwe no mukunzi wawe uyu mukunzi wanje kugira nshobore kumushira mu maboko yanje byarangoye gatoyi kubera n'umuntu twakuze anzi nka mukuru wiwe nka musaza we yakuza mbona kubera famille zacu n'inshuti kujya kumbona rero muri famille we yabifata ko ari inshuti yanje yabifata ko ndi musaza we rero kugira nshobore kumwegera ndamubwira ikintu kijanye n'urukundo ico cambere carangoye kandi nawe kugira ngo agitahure caramugoye ko yumva umenga ndamuhemukiye ariko Imana yaradufashije yarantahuye kandi Imana yaradufashije turageze ngaho uyu munsi of course ndabona umunezero ni wose okay Nibaruta Bad J. Okay, turashaka tubwire mbega nikihe nibihe bintu bika kuri umufasha wawe bituma wumva ko eje utomuhemukiye. Twabanye mu bihe bigoye cyane. Twabaye mu bihe bigoye atari umukobwa ari we wese mu rukundo ashobora kuvyihanganira. Surtout ko tumaze gukundana naragwaye aramba hafi ntigeze ahinduka nuko jewe ndi mu bihe bibi yangumye hafi gushika ndasubira kumera neza n'Imana yarafasha ubuzima burahinduka ari nayo mpamvu uyu munsi tugeze ku intambwe yego. Okay, ni 4 question ariko kintu ngira ndagusaba mu mwanya ndashaka uhindukire uramufasha wawe abarakoze cyane urabona ko hari ibintu bishimishije muraberanye cyane ako Bad J muraye mu maso ndashaka kumuraye mu maso umubwire ibintu bine umuziko. Okay, ibintu binenda muziko nuko ari mwiza cyane. Wari wese arabibona. Hama ikindi nuko nkunda. Hama numwizigirwa kandi arubaha Imana. Okay, thanks. Okay, umwana ko ibintu byagyoshe cyane kuje kumufasha ndabona umunezero ni wose sinzi kushana no kuvuga. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Urameze neza? Yego ndameze neza. Kazina kawe kwita gute mufasha wa Nibaruta Abubakar? Banyitwa Iradukunda Asha Ahmad. Iradukunda Asha Ahmad. Okay. Kuvejo ingozi narakubonye wari uberewe cyane. Ninde yari umudesigner yabaye umudesigner wa?
ntari ino yitwa Dalai akorera Bujumbura yego. Okay, umusore wacu agupropose ni kihe cyatumye umwemerera rero? Cyatumye ndamwemerera nuko nyine icyambere urumva twari dusanzwe tuzinanye, umva nta bibi nari ndamuzi ko kandi ni umuntu ari serieux yubaha kandi nyine azi kwitaho. Okay, uboneka ko azona kwitaho neza cyane. Iyo wanze guhitamo umuntu azokwitaho. Okay, turashaka tubwire mu rukundo rwanyu nibihe bintu bidasanzwe umuziko? Okay, bastubwire ibintu bikomeye mwagiye muracana mu rukundo wibuka. Nuko nye twacanye mu bihe byose bigoye byo kuryoherwa byose donc ntitwigeze dushwana cyangwa ngo habemwe amatatsi mu rukundo rwacu. Imana yarakinze. Okay, ndashaka uhindukire nawe uraho umufasha wawe. Okay, tubwire ibintu bine umuziko. Shanko muona yene ni handsome boy. Manyene ukunyene ari mwiza n'indani nukunyene. Ndakunda kunankunda kunanyitaho. Arakunda na famille yanje kandi aranyubaha. Okay, muze mubake rugumu. Amen. Okay, bakunzi ba Sky Media turi kumwe na Pare na Marene, ariko ndashaka turi kumwe n'uri ngaha ku ruhande we, reka duhere kuri nyene. Abantu babona gute? Aba bantu mu bisanzwe baraberanye kandi batoranye mu gihe cyo kandi novuga yuko amahitamwo yabo hagati yabo yabaye meza cyane. Yego, ariko iki kintu akoze uyu munsi burya baje nk'umugenzi wawe niba rutabubakari burya barabona ko azofata ubusire akabikora bino bintu. Okay, kubera ko yari umuntu ari hafi yanje cyane kandi mu bikorwa byinshi twama twabihuriyemo, numwizigirwa kandi akaba n'intwari avuga ukuri kandi agashimikira ku ngingo ziwe. Ivyo rero ndabiravye ngerageje kuvyiyumvira, narabona neza yuko iyi gahunda ibaye no munsi yagomba kuba. Reka tubashimire cyane. Yego, murakoze. Okay, turi kumwe na Marene nawe ntogera atagize akajambo avuga. Turabaramukije. Murameze neza? Yego, turashima. Kumenga murarusha akajini gato. Oya. Abantu babona gute? Bona bashakije nyene ego. Ni kihe kintu wifurije uru rugo rushasha? Ndabifurije nyene umuryango munini, ndabifurije amahoro n'ibindi. Okay, reka tubashimire cyane. Yes, abakunzi ba Sky Media turi kumwe n'abantu benshi bitabiriye buno bukwe. Ngira ngo hari abantu benshi bagiye murabona nyene ku social media, murabona mwumye ngaha yo yaratonze yaje. Mambo ni yaje? Fresh. Urameze neza? Urameze fresh. Okay, ubugeni bwa niba rutabaje mubona gute? Bwaryoshe cyane, so kandi abana ibintu bimeze neza cyane. Umuntu asanze amenyeye gukina n'abasinema, ntibaba bibaza ko ari karakina komedi. Oya. Ababibona bamaze kuyibona, bana ko ari kumwe n'indi sura tutamenyereye. Ni kihe kintu bifurije runo rugo kwe? Ndifuza ko goramba imyaka yose. Ndabifuriza kuzobana bubahana. Imana ibahe kugira ku byo bifuza, ndazi badohe ba minani na banyanda. Allahumma amin. Amin. Turi kumwe rapper urubanza rw'abastari rwajemo n'abastari gusa. Landry Gateka wo musanze mumuzi. Mambo ni yaje Bogara? Urameze neza? Alhamdulillah. Urubanza rubona gute kwe? Bro, ni fresh, urabona big bro kwagiza akantu kubugesera. Nk'umuntu mwabanye ibintu barabona koza bishika ko bro. Icyo tuma ntabishika ko digiki kandi naje n'umuntu w'umugabo ntegereza kuzobikora. Okay, nakubaje kuri pari ya niba rutabubakari. Bon, fresh man ndagiye. Mwaraganira cyane, warumva kwizi gahunda umenga azotiga yumva kakweyo zishikira. Mu ndoto z'ubuyango vyiwe kenshi warumva yuko ari ikintu yipfuza sana vraiment. But jewe Imana ifashije ndumva yuko nshaka kubaka kandi urabona ko abishitse kuri. Okay, nk'umuntu w'umusore ibi bintu akoze bigusigiye iki? Chigo gikomeye cyane. Gahunda igikabutura gisigiye jewe aje mubishizo rashe.
Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Cyari kumwe n'abantu batashe ubukwe ariko urabona ko bwajemwe n'abantu benshi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Urameze neza? Yego. Naona umetulia bana. Sana. Okay. Urubanza harubonye gute gwa niba rutabakara? Nabonye rumeze neza cyane. Ni kihe kintu waruzi kuri Bad J cyatumye ubwatu no musi noja kumushigikira? Bad J ni nka musaza wanje kandi n'umubanyi. Okay. Urubanza wewe ni hakajambo ubatekerera nk'ukuntu muzi. Nabatekerera bagende bubake bumvikane. Baze barahanuza abamarene babo n'abapare kandi cyambere boshira Imana imbere n'amasengesho imbere. Reka tugushimire kuri kano kanya. Yego murakoze. Nibaze ko waryohewe. Cyane gose. Okay. Urabona ko abantu batashe ubukwe ni benshi cyane. Turi kumwe n'abagenzi ba Nibaruta Abubakar naho batubona bagahunga. Cynthia ndazi gutobinkorera bino bintu. Cynthia turi mu bukwe bwa Nibaruta Abubakar. Turi mu bukwe bwa Nibaruta Abubakar. Kandi nawe ndazi wabutashe ubu kuryoheye. Urameze neza? Ego umeze neza. Ikibazo gusa numva shaka kubaza nashaka kubaza gusa urubanza warubonye gute? Umeze neza. Bashajije. Ego. Niki kintu cyakuryoheye no muzi? Kubona Bad J yakoze ubukwe. Burya ibintu wari bimwe mwitezeko? Oya ntabyo ndamwitezeko. Nawe uri mu bantu waguma bibaza ko ari cinema bakigira ga save the date. Ego kweri. Wowe ikintu wahise umubaza mbega ibintu byo ni? Oya sinamubagije namurindiriye nza numva mgiye rero ati karibu mu bukwe bwanje. Urakoze cyane. Sawa namwe murakoze. Kunzi wa Sky Media Burundi ku rubanza wana ko gwatashe n'abantu benshi. Turi kumwe n'abantu bitavye runo rubanza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murameze neza? Okay, tuje gusa twaje gushikira urubanza natwe mu bandi. Mama drama. Okay, abantu benshi basanzwe bamuzi uni Mama drama T, uniwe T tawusimwa bamumva. Urameze neza? Ndameze neza. Gusa no musi kwere wana ku rubanza rugwitegurira. Cyane. Niki kintu tumeze fresh. Urubanza niki kintu cyatumye wumva ko woza gushigikira no muzi? Uru rubanza ucambere na mbere ho hurazi ko Bad J ni umunyamuryango n'umwana w'umuhira avuka muri quartier iwacu ukaba usanzwe uzi yuko imuyinga dushigikirana dufatana mu mugongo cyane. Ako nk'ibi bintu yakoze ndazi benshi barako barabona nkaho umenga ni film kubera arasanzwe ati n'amasinema. We nawe ukibona kajya ga save the date warumva ko nyene ibintu ari byo? Oya naranamubajije cyane ati he muhungu ati ibintu byagenze gute mbasha ngo nivyo nyene ngo nanje ngongira ntagikibutura. Yego ikibutura. Ako turashaka kutubwire nk'indi mpanuro wo watekera no musi. Nukuri baraba makara ntibabura ubeya. Yego urabona ko Bad J nawe yari yaribitse ko biri kose yari yaribitse. Nibaze yuko ibintu bizogenda neza inshallah ku bushobozi bw'Imana. Mubwire na drama nawe arabaza nuko umukenyezi. Haga nawe urumva ushaka umukwe? Cyane cyane umukazana ndamukeneye gose. Mbe umukwe n'umukazana. Umukazana kiragoye. Drama wandi bazo no musaka karuze yakamushikiri. Basha ndamusavye hari hose abirabe abone ibirora abandi bako baratanga nazana umukenyezi nkihema nanje ndabikirori. Yego. Nakana cyane ukuntu abavyeyi bakunda buzukuru. Cyane gose no gaheka gamani. Haga harigiye wicaranye no kumubwa zise shaka umwuzuku. Yego cyane nawe namanirwa ndayimubwira. Yego. Acha kwishira gute? Ngo ni haragera ngo aracarindiriye ngo aracipanga. Ibintu byo kwipanga gusa. Yego. Ngira ngo ko yabonye ubukwe bwa Nibaruta Abubakar ngira ngo narazo cyane akavuga ati ubwa rurungano nagira yisubire. Ngira ngo sinzi reka turindire. Okay, reka tugushimire kuri kano kanya. Urakoze cyane. Okay, makunzi wa Sky Media Burundi ngira ngo murabona yuko twagiye turatembera hose turaba ukuntu rubanza bakora rutegura. Urabona ko ibintu by'ibifungurwa byovyo ni hatari ndabona umenga abantu ngaha. Aha abantu barikurako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Aka kasosi hafu acha nuva apeti. Msose mzuri hapa unatia apeti sana msose wa kuku hapa. Karibuni hapa. Unubiki maze nibwira abantu bisaye bamaze kwisaba birindiri. Babirindira ni gishika cyose apeti mingi sana. Kwa kuku na
kwa Pilao, kwa Sami, kwa Njegeri, kwa Sombe. Bana agacuzi ni wagatese. Nije nagatese. Ani kiye kintu cyatumye wumva woza gushigikira niba Bad Bakar ukemera kuja mu myose no kavuga ati jewe ndagera gusa kugira gushigikira no rubanda. Kubera kwemera kuza mu myose naje gushigikira umuhungu wacu Bad J Abubakar. Ni umwana twirereye twabonye yuko tutomutana urubanza twaje kumufasha tumushigikire. Asante sana. Asante kushukuru. Reka tugiye tubwira ababirindiriye babe barategura umuhogo.